kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye sangwa samura wese Tunajali Campany Limited tiwe sinzisha ico mugabo bariyunze n'umuryango we Samurago mbega none Tunajali yambu mukoriki tugerageza kuza kugikorwa nyezina cyo gushigikira ibikorwa bya nyakubahwa Samuragwa nk'uko mubona twari tuva mu ntara zitandukanye kandi ubwoko butandukanye imiryango itandukanye yana amasosiyete atandukanye aha nk'uko nyakubahwa arongo umuryango wawe Samuragwa ko igihugu yabivuze umuntu akunda igihugu ciwe wari we wese ni ngombwa ashigikira ibikorwa by'igihugu utarebye urinde ushigikirande ugira iki mu muhimu ni ibikorwa by'iterambere by'igihugu. Twebwe nka Tunajali Campany Limited of Burundi ni shirahamwe rifasha abantu kuja kwisumamo kurondera ubuzima hanze y'igihugu mu bihugu by'Abarabu bizwi n'amategeko. Dukorera mu kigobe ngaho hafi y'amashuri y'Abashinwa. Tugerageza gufata mu mugongo ikivugo twavuga cya leta cyazanye na nyakubahwa Samuragwa wacu Vision 2040 Vision 2060 tudakwiye amaboko mu mpuzu dufashanye umukuru afata ukuboko mutonya tutere imbere twese kwana kwigungira ko naho twopfa tugeze. Tunajali Campany Limited of Burundi imaze kubona ibikorwa byiza bya umuryango wa Samuragwa wasabye ko kwimwa nabo na kare dusanzwe turabarundi tukunda igihugu cyacu bamwe baciye no ku rugamba abandi hari n'abakirimwo mu dukorana mu by'umutekano. Ni ngombwa rero dufashanye guteza igihugu cyacu imbere. Tukora iki rero? Turafata abakobwa abahungu abaki b'abashomeri abize abatize mu kubafasha kurondera ukuntu bava ngaha mu gihugu bakagenda mu bihugu by'Abarabu bihugu bitandatu. Eka twebwe ko turagura n'imihora mu misi tureke ibyo pays de golfe azona ubwo byo mu Burayi hamwe turashaka kurondera amaviza y'ishure n'ibindi ko twokwa dusubira inyuma. Ni ngombwa tugume dutera imbere pana kuguma hahande. Ufite uburyo turamwakira, utagira uburyo tukamwakira, ufite passport turamwakira, twagira tukamwakira. Umwe wese ageze kuri biho baramwereka kategori yiwe ahaja nahagera ntazoshika. Ihangiro nyamukuru ego ni ryaterambere riva ku mwana igihugu rikakugarukako. Tunajali Campany wewe uyirimwo canke ukorana nayo ufasha mu iterambere ry'igihugu nayo ryaterambere rikakugarukako kuko ni gufasha ako na business irimwo rirakugarukako ufite umutima wo gukunda aho uri n'abene gihugu biwawe hamwe n'igihugu kiwawe. Kenshi amasosiyete ni menshi ariko menshi si arazushinga no kukusanya yonyene yashira mu mfuko agira ikisawa amahera cyane ibyo ama license twabuza arazivye ariko nubwo yabazinje gutemenya uri mu kihe gihugu mu gihugu kiwawe nyamba ubona warose tuvuga miliyoni 10 uterera iki gihugu byango hangwe ya 2040 rishobora gushika imbere. Eganya kuwa Samuragwa ntazorikora wenyene ni jewe ni wewe nujya ni twese ko turi ngaha tufatanye mu nda tufatanye ukuboko kumwe tuzoshika kwihangiro nyakubahwa yatubwiye cyane igihugu gifite kura yacyo. Mugore heza sinavuga byinshi cyane kuko ni ikintu kizwi mendevre yani mendevre international travailler immigrant nta rumwe atayizi no gukura umuntu ngaha mu prasa kundi igihugu. Ubu si cyagihe byari bigoranye. Turashimira nyakubahwa Samuragwa naho bari kumwe n'inzego zose ibintu kuva aje n'umujama w'abajene abaturi imbere. Reka tugerageze mudufate mu mugongo mutuzamure muduhe ingufu
kugira ngo ejo nitwe tuzoba turi ngaho muri mwatweretse umutima mwiza w'igihugu n'abasusigaye inyuma buzukuru nabo tuzobafasha igihugu kuma gitera imbere kigira isura nziza. Imana ibagira umugisha. Murakoze. Radio television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.